Indero umwana ahabwa akiri muto irafise imara iyo amaze kugera mubigero. Ivyo ni bimwe tugiye kuganira muri tuyage, akaba rijewe ingabire y'Imana Anahine muri kumwe. Ariko rero murabizi ko ikiganiro tuyage ntaba DJ nyene, mba ndi kumwe nabo tuba turi kumwe, tuba tugiye gukorana ico kiganiro. Reka rero nabo ndabahe umwanya bidondore baramutse. Ego kazi. Sinzi aho duhera, sinzi ko duheraga aho mwese yumvamo. Ego nta kibazo, reka ntangure rero ndamutsa abakunzi b'ikiganiro tuyage n'abakunzi ba televiziyo yacu no repentance no even aho muherereye hose, waba uri mu gihugu cyacu cy'u Burundi canke uri hanze y'igihugu, turakorera mu kije cyane. Rero iki nca kiganiro tuyage, jewe ni Mugisha Krista Benita, sinzi ko hari indi norenzako. Reka duhunganye uwundi mugenzi wacu atwidondore. Okay, ndabaramukije cyane abantu muko muradukurikirana. Ni nishimwe neberaka muri kumwe muri kino kiganiro tuyage. Abanagira ubuntu bwo kubana namwe. Turishimye natwe kubana nawe. Ego ba abanyo rero turi kumwe uno munsi nababwiye ibyo tugiye kuganira ko ibijanye n'indero y'umwana ahabwa akiri muto. Mbega uno munsi mu kibano herereyemo indero abana bahabwa canke indero wahawe ukiri muto, uno munsi aho ugeze ubona hari ico yakumariye mu buzima, ubona hari aho ikugejeje mu buzima. Rero tugiye kubiganira ko, ndagusaba udutega amatwi nituyage. Udutega amatwi neza cyane kandi banadufashe no muri commentaire neza cyane. Nizo nagomba mvuga ati nituyaga two tuyagira ngaha, mugabo nawe urashobora kwandika muri commentaire ati jewe indero nahawe, so ati nayihawe n'abavyeyi, so ati nayihawe n'abagenzi canke n'abandi bantu nyene aho mbaye. Ushobora rero kuba wayihawe mu buryo butandukanye, uciye twandikira muri commentaire. Urazi ko tuba dukeneye commentaire zanyu kugira ngo tubashe kubona ko turi kumwe. Eko nivyo novuga rero ngo masake mvuge gatoya. Bon, ubuze ku ndero y'umwana. Okay. Bakari ikintu gikomeye cyane. Sinzi kandi narako yavuze nka challenge yo tugira. Indero umuntu avuze d'abord indero umuntu atahura iki. Ego. Umuntu avuze indero atahura iki. Bon, je no munsi mvuze indero. Ego. Ni ikintu gituma umuntu aba icari aha bageze imyaka bagezemo, bigatuma habaye ashobora kubana neza n'abantu, voilà, canke akabera citegereza abandi bantu bari kumwe. Je niko numva novuga indero. Hari abantu rero indero bayihabwa gutandukanye, ugasanga uko yaronse indero canke uko yahawe indero ntibibaye vyiza bivanye n'ahantu ari, canke ivyo atanga canke uko ingeso ziwe zimeze, kuko ingeso ziba nziza bivanye n'indero wahawe, ingeso zikabambi bivanye n'indero wahawe. Ariko biravana, hari igihe umuntu ashobora kuba yahawe indero nziza mu nyuma akayita, ivyo turabizi. Kandi umuvyeyi vraiment yaragerageje kurera umwana neza, mugabo umwana yagera mu bigero agatangura gukora ibintu kati umuvyeyi avuga ati nubwo akibura avuga ati jewe umwana indero afite abizezinze. Hakaba n'undi rero agira indero vraiment kavuga ati no muntu yararezwe bivuye ku bavyeyi. Donc indero ni ikintu umuntu ahabwa. Donc je ngifata kari nk'ikintu c'agaciro, kuko ufashe ico kintu baguhaye ukagikurana ukagitunga neza kiragira aho kikogejeje. Rero ikintu nshaka kuvuga ni icahe, nabyo bisije adisigurire, nshaka nanje nka nonora ati jewe nonora uno munsi igitumye ngira ngaha byagenze ko mu bwana donc challenge byagenze ba mugabo simvuga jenye neza kuvuga bihaka naco reka uyoberaka reka je arashaka kwafite du challenge yahuye reka jewe ntangure sawa. Bon, indero ahangeze ni kwera ko hari c'abavyeyi bakoze, nari ngo ndabivuga. Umuvyeyi arashobora kuguha indero ikakugira umuntu nziza mwiza, ariko hakabaho n'igihe abavyeyi batarera neza abana babo bivanye n'ingendo ubwabo bakuze. Gute rero gute no musi hari igihe umuvyeyi ashobora gukura agakura iwabo, bon indero bayitanga gutandukanye kandi urugo rurera gutandukanye, biravana urugo rurera sero n'amategeko yago. Hari akarorero kamwe ugasanga umuvyeyi yakuze afise liberté totale muhiri wabo, akiri muto abavyeyi baramuha liberté totale, ikintu cyose yarakikora. Bon,
nta karimbi kari gahari mu bintu nubwo yo barakora ikintu kibi abavyeyi barambwira ati ntibamuhana ko nabo n'umwe abavyeyi badahana abana babo akoze ikintu kibi akamubwira ati ntuzosubire gusa canke ugasanga ari kana namushigikira mu makosa akavuga ati je umwana nije ndamwihanira canke je umwana nije ndamwirerera ugasanga rero umuvyeyi akuriye muri liberté totale Indero atahawe ntashobora kwihana wenye n'abana biwe siko uno munsi rero ugasanga umuvyeyi abana biwe ari kabarira muri iyo liberté totale niyo liberté totale umwana muhira ushaka kubona umenga biriko bigenda neza ni bon jewe mbona umwana wanje nta makosa afise ariko ageze hanze bikoroha ko hamuhindura siko muri ko murantawe ageze mu bagenzi bikoroha yuko ahinduka kuko akavuga ati je ndabikora muhiri wacu nta muntu ashobora kumfata bisanzwe ugasanga rero hajya agenda hanze hari utugeso tumwe agenda ariga mu nyuma uko agenda arakura umuvyeyi akaba ari hagenda kwibona bwa bundi umwana wanje ageze kure sinamureze neza rero mvuze ku giti wanje si nkaga challenge nuvuga yuko yego imyico gihe ko bakaraga challenge nshobora narahuye nako ariko muri kino gihe ndabona yuko itari challenge ahubwo nariko ndiga nariko ndaregwa neza cyane yego jewe nkini muto kwishuri ntivyagenda neza urumva kwishuri ntivyagenda neza kandi sitari uko nari kigaba yego bon ahubwo hariho ukuntu nyene nariga uko nshoboye mugabo nyine ubunebwe ugasanga hari umwana yexagera ugasanga akagira ubunebwe jewe rero ndiga hari imyaka vyagenda neza hari indi myaka vyagenda nabi ngeze muri secondaire niho ndibuka ngeze muri 7e kuko 6e naronse amanota meza canja muri secondaire ngeze rero ishure nagezeko ngeze 7e ntangura amanota atangura guhinduka umuvyeyi aravuga ati kwa ibintu bikorera n'ibiki umwana muri primaire yaronse amanota meza none ko iki bihindutse eske uko yiga bihindutse gute jewe nanje ukwiga vyari vyagabanutse kubera ko nari nabonye yuko ndiko ndakura rero wamyete kukuguma ndimwikaye cane ugahera ugasanga en fait umwana ariko arakura mvuge gute ari ugeze muri ya myaka ya adolescence niyo mpamvu abavyeyi baba bakwiko barabira hafi kuko irya liberté totale baba bakiri bato iyo bageze muri adolescence hari igihe bakora ibintu ubwabo ntibitahure rero umuvyeyi kumuhindero ukamuha hafi ni vyiza rero adolescence ndetse navuze yuko bon yaginze mu bijya vy'ingeso mbi ibi bica twumva abandi bakora ego none utarabandanya kwanza ngomba mvuge nti abantu bariko baradukurikirana ni kuri je ikintu ngomba mvuge nti ataravuga ni kuri nari nzi yuko genre nk'umuntu iyo ageze muri no bigero urabona ko umuravye utomuha iyo challenge yaciyemo nyine y'ubuzima sindaheza kuvuga ego ndabizi uri kuri urumva ko nawe yaciye mu buzima kuba donc afise ubunebwe bwo kwiga mw'ishuri kandi ubwo buzima twese turabuba muri Gabenito abantu bose baramwa abana bose baramwa niyo mpamvu hari akavuga ati uyu muntu vraiment yaraciye ubwenge ega kweri haraho byavuye urumva rero bon jewe adolescence yari imeze gute yiwanje ko hari kumva yuko ishure nkwiye kwifatikanya n'ibintu vyinshi umwanya wanje ndawute kuja bon simvuze yuko abana bakunda kuja mu makorale sanga bari muri korale ari bibi oya ariko biha umwanya wavyo en fait nari mfise no munsi ndagiye muri club ejo ndagiye muri chorale bikaca bintwara umwanya no munsi ndagiye muri groupe biblique ejo ndagiye muri répétition groupe biblique umva bikaba ari ibintu nk'ivyo onye uno munsi umwanya wanje ko narakunda gusoma ibitabo hari bibliothèque twari dufise ku ishuri ugasanga ndiko ndaryoherwa cyane no gusoma ibitabo umwanya wo kwiga ndiko ndawubura rero ugasanga amanota nari kagenda neza rero nk'umuvyeyi musumye ndananirwa 8e subiyemo kandi cangomba gusaba kandi kunanirwa umuvyeyi arahaguruka ati mwana nibiki nibiki acaraguruka aravuga ko ico gihe nta condition nagira ugatura rero ingingo dufashe baca abandondera umuntu ashaka kumfasha ko dissoir mugabo baca bamfatira ingingo ubu ivyo bintu vyose byari gutwara umwanya bihagarike kandi vyari vyiza kuri jewe mugabo nuko nabikora umwanya utariho basha nari retrouvier none umenga bariko baramuhotera kumbuza kuja muri répétition kumbuza kuja mu club kumbuza umwanya wanje wo gusoma mu bitabo umwanya munini numva umenga bariko hari ibintu bariko barambuza mugabo ubu nahejeje amashure niho nawe urati
uri mwikaye uri kwishuri fata umwanya wige kugira ngo uronke resultat bigende neza. Ego reka jeje ngaruke kwanza kuri ico kintu sinzi ko Beraka bafite icyago bavuga bon reka mvuge gatoya ikintu novuga ku kintu c'indero nankine yabagira ati indero d'abord niki indero ni jambo rivuye mu rivuga kurera. Indero umuntu ayihabwa akiri umwana, biragoye ko umuntu akuze umuhindero atigeze abibona akiri umwana. Jewe nkaga challenge kambaye ko ikintu n'ubu ntigera nibagira je nkiri umwana nakunda gukina horo horo nabazi yuko mvuye ku ishure ari gufungura nkaterera agashakashe hariya nkambara uduhudu tumeshe aho usanga no mu uniforme barayiguma aho naho ntataha ntevye naciye ukina horo ntashika no muri babana bataha uniforme y'ijipo igerinde rega ewe ushitse muhira rero impuzu ziseruko zishakiye navundagaye mu bicafu gusa nabi impuzu zimeshe umukozi wewe yarandodagura nk'amakonde ati wowe urazi izo mpuzu ngene zimeswa omwa hewe ivyo bintu vyarangiye umutima sinatahura impamvu abavyeyi bariko bambwira ngo umwana ibyo wagiyemo n'ibiki sinatahura impamvu bambuza gukina ku bisanzwe ariko niho nagiye gutahura ubu nkuze yuko bibatari vyiza umukozi deja uri kuramuruhisha urumva nabwiye ko umukozi yandodagura amakonze apfa kumbona naje gute ivyo nibiki wewe hewe nandi sinayakuririra mama ndambwira ngo umukozi yankubise kuko deja mama arabimbuza urumva nyene indero y'umwana akiri muto bamuha irafise ikimazi gikomeye cyane akuze bakiriko barabikubwira ubona umenga kwa kurenganya baba bariko barakwanka ariko ukuze ntugenda kwibona ati zigaba ndivyo bambwira nivyo. Hari ikindi kintu naco abavyeyi bambwira ntatahura nkiri umwana ubu nkuze niho nshobora kuvuga ati vraiment abavyeyi barakoze ukuntu banyigisha kubaha muto na mukuru voilà vyarambabaza nkamandira nkavuga mama nukuri we urandenganya ibintu girira ntibibaho urumva yego hari ukuntu shwanye na mutoya wanje nkubishitse tugashwana canke tugapfa akantu wasanga mama ariko arambwira ati wewe uri mukuru wari sanse kumusedera wari sanse kumwereka ko ukuze kumurusha yego shwanye na mukuru wanje nankubishitse tugapfa akantu wewe uri mutoya uri mutoya utegerezwa kubaha ivyo mukuru avuze yego kavuga none finalement je nagenda kimamaza kugira mvugira nise mvugira abandi je namvugira kandi umwana bakeneye akoze ikintu yumve intervention y'umuvyeyi wiwe mbega umuvyeyi amvuga kwiki mbega umuvyeyi avuga iki kuri jewe ivyo byose nkavuga ati nukuri mama je ibintu mama ngira sivyo nkavyimba ariko kubera ko yabinyigisha kambwira ati bisuku byari kugenda wategeza kumubana ni mukuru wawe wategeza kumubana ni mutoya wawe ivyo byarampaye kubaho no musi umuntu asumba kubaha n'uwasumba voilà rero abavyeyi harige badukubita harige badushwanira harige batubwira nabi kugira twumve ko dutinye d'abord dutinye gukubikora kuko baza kudukubita atari ko tuzi ko ari bibi kuko baza kudukubita inkoni dutaje bigatuma bidevelopa ikintu kidasanzwe muri twebwe. Ikibazo rero cangira ni ryari canke se umwana akiri muto mu gihe aba atari ko ararerwa n'abavyeyi biwe ariho bice bigaruka bakavuga ngo ujya mwana ntandera afise ariko umuntu akora ikintu nubwo abakuze akavuga ati ujya muntu ntiyarezwe niko akaba atarezwe n'abavyeyi biwe. ni cakindi navuze dutanguye umuvyeyi arashobora kurera neza mugabo umwana indero yahawe akayita n'umuvyeyi arashobora gutanga liberté ku mwana akibaza umenga sinkeneye kugira umukazo wo mwana wanje ukibaza umenga wowe uri kuramurera neza mugabo yagera hanze ugasanga hari ibintu ariko ariga ku bandi ndavuga ngo twe twatanze urero ku vy'iwacu ariko uno munsi hari abana
bagenda hanze bakiga kunywa urumogi ego mu nyuma bakagaruka biba muhiri wabo nyene ego kandi umuvyeyi avuga ati je umwana aramureze sinkwiye kumushaka umukazo no musi hari abana bagenda hanze ugasanga bari mu tugwi urumogi gusa bariko biga ibintu musi ugasanga baye umuntu w'umusuma yiba kandi atari wa musuma yiba ngo agende mu rugo rw'umuntu asimba urupango oya arazi ubwenge bwo kwiba kandi ivyo bintu umuvyeyi ntigishije umwana wiwe kwiba umuvyeyi we ntigishije umwana wiwe kunywa urumogi ariko mbega ni gute twofata abana bacu abavyeyi bariko badukurikira tukabaha indero yacu twahawe mu buryo ubwahe kuvuga ati reka uko uvuga ati umuvyeyi ndamwereka ikibi n'iciza binashobotse umuntu ndamuhani ndamukubita no musa abana hari abavyeyi bareka guhana abana babo tumwana wanje sinamukubita kuri ico nyene ndashaka naho no kwadukurikirana batwandikiye muri commentaire batubwira ati ivyo muvuze n'ivyo canke sivyo mbega umuvyeyi ni byiza ko ahana umwana akamukubita canke si byiza no gutomukubita ushaka kudevelop indero uriko uramwereka kuri jewe ni vyiza birakenewe pare abantu bavuga ngo inkoni ishikira igufa ishikira ingeso mugabo igituma mvuze ivyo nshaka gusigura no musi basha akariro kuri mwebwe ntihari ibintu wareka gukora wibutse ko mama waza kugukubita kandi no musi kijya gihe wabona umengana ibisanzwe ariko no musi ko akahantu ugeze uramati vya bintu bya bwamundi nubwo nabitinya kubera inkoni byari bibi sivyo ariko kandi no musi cangaruka ku bavyeyi bamize abana babo ku nkoni ngo niho bazogira indero niho rero uwo mugani ucuga urumva hari abavyeyi batanga bakubita abana babo ngo yakoze ikosiri ngo nkuye kumukubita cane ukibaza ngo uri kuramuha indero ahubwo uri kuramwica burundu twavuze indero umwana ahabwa akiri muto ifise imara yageze mu bigero umuvyeyi abavyeyi bakino gihe ntibicarika abana babo ngo babaganirize kandi ico ni kimwe kuganiriza umwana naho uri kuramuha indero umwana wanje nkafata biraka n'umwana nkamugurukira nkamubwira ati iki kintu ni kibi iki kintu kimeze uku ni wagikora uzobukoze ikosa agikoze kandi ukamubwira ati uca kintu nakubwiye ko ari kibi wasiye ukoze ikosa ukanamyerekana consequence nkamubwira ati no musi kintu uragikoze hazogera igihe ubona umenga cakiro naragikoze kingirira nabi aho umwana ariga hama umwana vyanse ubona ko bikenewe ko mukubita mukubite ngapana kumwamiza ku nkoni no mushaka kumukubita ukamuri kumutera umutima ukomeye ndavuga ati nama nakubiswe agatimba ntaheba nzogenda kunura umogi ngaruke ntahe nkubite esefine ego jebo ikindi novuga kuri ico bon nohagarara ku mpande zibiri kuko hari abavyeyi bavugana n'abana babo n'abandi nyine babire baba mu kazi natashe umwana yafungoye umwana ameze neza ntaronka umwanya wo kuvugana n'abana biwe ivyo bintu rero bigaruka ku bavyeyi ahandi naho novuga ko bitagaruka ku bavyeyi bitava ku bavyeyi gute jewe ndashaka guha umwana wanje indero umwana wanje bimeze uko ariko yagera hanze agahura n'abandi bana neza cyane twe twarabikoze muri twabaye urumva neza ko mugabo habaho umuvyeyi abwira umwana ati bimeze uko akamuha impanuro kandi akavyumva mugabo ngiye hanze nkagira umugenzi akambwira ati iki kintu wakubujije we uribesha ahubwo twebana tutakikoze ntaco twabaye iki kintu twarakigendeye nta na kimwe twabaye nawe ntaguzi nyene bigenda ukaca uvyinjiramo uko nyene rero hamwe novuga rero ati abavyeyi barafise ingaruka ku bana babo ahandi nkavuga ati umwana nawe nyene arafise kugira ico yifashije mu buzima kugira ngo azogire aho yigeza wenyine ikindi naco naca mvuga ni icayi aho ni ku mwana akuze umwana naho akiri muto nivyo twako turavuga ati eske indero umwana ahabwa akiri umwana wawe ndatanguye guca ubwenge apana banyene usanga umuntu bakuze no wawe ndi nyene ushobora kubwira ati we akumva kuvuze we nico novuga ni icayi nka jewe nubwo mutari bwambaze challenge iwanje jewe umuvyeyi nari umwana akunda kuyerera ndabipfuze Mbwa ni muntu ngo bose nkiyerera vraiment. Akuzi n'abashaka tuvuga ko n'ubu kiyerera. Yo yazinyerera. Urumva papa akambwira ati nkiri umwana muto cyane vraiment. Nta mwana yerera. Nta mwana w'umukobwa yerera kuko uyereye bazokugira nabi aho hanze bazoguhishano urabona amajambo nyene abavyeyi babwira abana nkamara ati papa aranya nkaguma ashaka ngume mu nzu je nyene nta mukobwa mfise dukinana ndumukobwa je nyene
oya mbere nzigira ku mabanyi mbere nzigira kuri televiziyo iri mu nzu nzigira kuri televiziyo ku bakanaka nzigira kuri mugenzi wanje nyine nkabyumvamo ko nyine nkabona papa aranyanga mugabo gihe yatanguye gufata agakoni akankubita nkiri umwana muto cyane naratahuye nubwo nagenda nkataha mana papa nkasanga papa yashitse aranyica bya bindi abana bagira byo kuzirikana utwatsi imara yanje papa aca byibagira narabikoze meshe narabikoze ego urumva neza rero ko umwana igendera umwana ukimuha ari nakandi kantu nibutse jewe kubera navuga ati ndo umwana umwe bya bindi nyine akura avuga ati nyine aca yijajara ntaco bangira ndagenda gutora amahera nshaka bakampenda kandi ego ngenda tori jana ku meza kwa mama tugenda kugura ibitombora ngenda ngitora nka Imbombo ni George undi muzi gendore nabonye sengisa kwa mama bakampenda uko nyene ngenda tora amahera ntaco kugira wewe papa aragukunda ntaco kugira ngenda kuyatora umunsi umwe niho natoye yara amahera yo kuvoma cyo genda ndacibuka ntago tari bwaronke aho bine mu muhira ico genda tora amahera 50 50 ico gihe yagura umukate urumva rero ngiye kuyatora bararunda amaze kuvoma barayabona ninde atamera ku meza ndahuraba ninde atamera ku meza ndahuraba rero papa araza twera arazi naramaze kwimenyera mugabo yarandetse ndimenya bati uyu mwana rena mureka agakuruku nejo azosanga azogira indi ngeso mbi aranicarika ahantu arambwira ati kizire ko umwana w'umukobwa atora ikintu canke atora amahera y'umuntu atayahawe na se wiwe ntiyambwiye ngo nicanga ni atayahawe na se wiwe yamuvyaye ibintu nibyo kwera ntibibaho nakora kandi kantu kizire ko mbonye umushitsi muhira nshaka ijana nshaka 500 arambwira ati ntihagire umugenzi atariso nabajya tugendana ntihagire n'umwe azoguha amahera ngo yatore atarije ntihagire umuntu n'umwe azo kujana ahantu ngo agiye kugurira icurya atarije nakuvyaye bajya bose barakwanka ntihagire n'umwe uzemerera ncankura mu mutwe nshira mu mutwe ko wewe utari papa wanje umpaye amahera ubunyanka walaye umva ndasaba mu mutwe neza yuko wewe nuwaza kuko naravyiboneye ko deja akibimbwira naragiye kwiga muri interna haza umugenzi wiwe arambwira ati umwana wa kaje ari nga reka ngende kumusorera interna biragoye aranjana ahantu aransorera aho nyine yanjanye papa nawe baraje ko ndaba surprise atabimbwiye ibintu yanzaniye acabiheza abanyeshuri twararana s'il te plaît s'il vous plaît warababaye ndabaye shoke mu mutima ncaniye biki kinambye ati umuntu azokujana ya urumva neza ko naciye nkura mu muto jewe mfise yuko umuntu azomikina atari papa uzobunyanka uzoba donc unesheje agaciro muri make na papa wanje uzomutesha agaciro ncankura mfise iyo ndero urumva neza ko nubu ndagifise ku mutima ko umuntu wese ashaka kunjana ahantu atari papa ahanjanye ubu nsuzuguye vraiment ya ncamba ndagikoranye ko rero urumva neza ko rero indero duha abana bacu ari umwana baye akumva atagiye muri babandi baba barataye ibanga araba umuntu kandi aribuka ati umuvyeyi yarambwiye kino kintu yarambujije kuja ahantu tutari kumwe yarambujije gutora ya mahera atari wa yampaye urumva ko aba ari ikintu gikomeye cyane sinzi rero ko wewe uri kuradukurikirana uri kuratahura nk'umuvyeyi canke wewe uri kuriminza ko umuvyeyi uri kuratahura kijya kintu ubwiye umwana akitanguye guca ubwenge akiri muto aragikurana iyo adahuye n'abana twavuga aba bana nabo two turavuga bakwadukurikirana ushobora kwiga kuri video Icambe tugusana kugira sabone kugira ngo uzogume wumva impanuro tugomba. Yego. Neza cyane. Kuko sabone ntuzohinduka uzoguma uri wa mwana nyine muri wa wundi nyene. Canke asanga uzoguma muri wa muvyeyi nyene. Ego wa muvyeyi. Neza abana biyo. Yego. Nibisiguye ko baba baguha liberite. Baba baguha umunezero nk'umwana baba baravyaye. Rero bobo rero ubigiyemwo nabi biragutwara nabi nyene. Televiziyo iri ngaho muri frigo hariyo icyo ushaka cyose mu kabati hari icyo kurya cyo bari kwakurera neza nk'inshingano yawe nk'abavyeyi. Rero nawe ugiye ngaho barankunda nzokurije nshatse ninagenda kakana kanzokurije no siko bimeze. Nawe urafise uruhara mu gukura kwawe ufise indero mu gukura kwawe bavuga ati ujya mwana kwanaka nukuri ndamushingira intahe. Ni bimwe tuza tuvuga ukacusanga no muri societe barakwizeye kubera iki bivanye nuko wowe nyene wihaye
ingingo indero canke abavyeyi biwaba baguhaye indero. Ego nico numva no kivuga ko ku bavyeyi no ku bana. Ego jenaje nico numva bon ni vyiza ivyo bintu itavuze naje nk'impanuro noha bariko baradukurikirana abavyeyi canke abana ni mwe mwige kuregwa. Ego ijambo ryo muri Bibiliya rirabivuga ngo umwana ataregwa uwo ntacashikako ariko umwana yemera guca bugufa akaregwa araba umuntu agatogwa indero nziza kandi birababaza urumva rero twemere kuregwa uko bimeze kose uri kuraregwa abasha kuregwa ntibiryoshe bazi ko biryoshe birababaza kweko bakubuza twa tuntu ukunda bakakuta ahantu ushaka kuja ukunda ariko iyo wemeye ukaregwa urabona neza yuko muri kazoza havuga ati wow bya bintu nanka nivyo vyatumye mbuye umuntu rero abana twemere kuregwa abavyeyi natwe canke nami murabe ingere mu kumurira abana bana ikintu no basaba ni mwige kumenya mbega umwana wanje nkwiye kumurira gute sindamurire ndamuhe liberté totale kandi wige kukreya ikiyago cawe n'umwana wawe umwana yamugira umugenzi niyo wamugira umugenzi azokuganiriza utuntu twe twose kandi uzomenya n'ingene ushobora kumuhanura n'ingene ushobora kumurera ariko niyo wamukuza uvuga ati kora iki bimeze uku ukamukuza mu mukazo azoba igikoko niyo wamuha liberté totale naho uzogira ngo uriko uramurera neza ariko hanze naho hanze bavuga ngo hari imbwa n'abambuzi bizomukorerako rero birakwiye ko abavyeyi mwiga ngene mushobora korera abana banyu mu buryo bwiza kandi abana banyu bakavamo ikintu gikomeye yego Nego nubwo ko ari impanuro nziza cyane atanze ku bavyeyi nubwo two turabivuga ntuvuge ngo ntago turabigiramo canke ntago turabavyeyi ngo turabibona ivyo abavyeyi bakora ivyo twegere twakoze turabibona donc urumva ko two tuvuga ivyo twaciyemo na challenge twagiye ducamo turabana mugabo ubu afise aha tugeze yego rero nawe ushobora kuba ufise challenge iwawe mugabo urabe neza ko iyo challenge ifise aho izotuma witwa irindi zina donc rigira ico bigihundiriye muri kazoza kawe kari imbere yego nta byinshi nongera ko bagenzi banje hano babivuze igihari no kumva ibyavugiwe ngaha nk'impanuro tukarushizaho kumva ico dukwiye gukora cane abana bazokurikirana kino kiganiro bumve yuko ivyo abavyeyi babo babibwira bibabwizanya urukundo ari juste kubakorija kugira ngo bazokurane indero nziza hama ku bavyeyi naho ari bakwiye guhana abana babo cane cane hari abavyeyi bavuga ati je nta mwana nohana nta kofi no kubita umwana wanje numvise no wamukubisa akakumugira nabi canke akamushwanira ariko twumvise ko inkoni ku mwana ari ikintu bikwiye kugendana kandi ari ikintu kimuhindukiza kamujana mu nzira nziza ya ni nk'ibyo mba novuga nko kubwira bariko badukurikirana neza cyane mwebwe muri ko muradukurikirana nizere yuko mwashoboye kumva impanuro z'umumwe wese kandi nizeye ko mugiye kubikurikirana ibintu biba bitoroshe kurera ntivyoroshe no kuregwa ntivyoroshe ariko kandi ikintu nyamukuru no gusenga tukabaza Imana tugasaba ubwenge buvuye mu ijuru Imana ikatwereka canke ikadufasha kumenya ingene tuvyitwaramo kamenya ingene witwara nk'umuvyeyi kamenya ingene witwara nk'umwana ari kararegwa bikagenda neza hanyuma ukaba umuntu ashobora kuba nawe afise indero mu nyumuka nawe ukazohindira abandi kuko umuntu atanga ico afise atandero mfise ntaco mfise nzotanga rero twige kumva yuko indero turayikeneye mu buzima ku neza yacu ku neza y'umuryango wacu no ku neza y'igihugu neza cyane igihugu kirakeneye abantu bafite indero kugira ngo bazocubake n'abana babo bashobore kuba abana bafise indero je numva kurangiza no bashimira ariko kandi sinogenda ntashimiye abo twakoranye ikiganiro urabona ko twayaje neza byari bimeze neza cyane nizere yuko kandi ivyavugiwe hano bikubereye iciko n'ibi bintu bisigara ngaha gusa uvyumva gusa ariko bibi bintu bikubereye icigwa kugira ngo ushobore bishoboye kugira akamaro mu buzima bwawe ndabashimira mwe mwariko muradukurikirana nongera ndabibuza
kugira j'aime na commentaire na partage ku biganiro byose mugenda bica kumbonesha kuri yacu no repentance murakoze cyane imana ibahezagire